ubwa mbere rero icyo twagomba kwigira hamwe kwari ukuraba aho tugejeje ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano, tukaba twese twarabyishimiye, turabona yuko amasezerano ariko araja mu ngiro, hanyuma kandi tukabona yuko n'imigambi ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatare muri aka karere ije mu ngiro. Rero tukaba twese twaciye tugenda kandi dusubiye kwiyemeza ko ibihugu byose bishyira mu ngiro ayo masezerano. Ikigira kabiri kwari kugira ngo turabire hamwe ingene ibiganiro biriko biragenda hagati y'ivyo bihugu vyo mu karere mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano. Twese rero twarashimishijwe n'intambwe ivyo bihugu bigezeko. Novuga nti mbere n'ubwa mbere hoba habaye inama y'amahoro n'umutekano mu karere, ntubone ibihugu bishikurana. Kare haba impari kubera wasanga abahungabanya umutekano muri ibihugu cyaye biriya hari ababishigikiye, ugasanga rero bariko barabivugira. Mugabo ubu twese twarahurije ku ciyumviro kimwe, twese tuba tuti ibihugu byose bigume bivugana ingene vyocungera umutekano kumbe bihana. Cyane cyane rero muri ivyo biganiro bwa mbere twarashimiye igihugu ca leta iharanira demokarasi ya Congo, kubera koko iravugana cyane n'ibihugu bahana urubibe, kandi niho mu bisanzwe twovuga ko ariho dufise impungenge kujyana n'amahoro n'umutekano, kuko hari imigwi myinshi igwana. Rero barashimye ingene leta iharanira demokarasi ya Congo n'umukuru w'igihugu ingene yitanga kugira ngo avugane n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo dufashanye twese mu kugwanya iyo migwi yitwaje ibigwanisho iri mu karere ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buseruko. Ikindi twarabira hamwe kwari ingene dushira hamwe mu kugwanya iyo migwi mu bijanye no gukorera hamwe mu by'umutekano no guhana inkozi z'ikibi igihe zifashwe. Ico naco twaracize gose, turavuga yuko iyo migwi dutegerezwa kwibuza amahoro ntiyigere ironka gahengwe muri ibi bihugu. No kuvuga yuko igihugu kiba gifashe abo mu muguyu bagasanga bava mu kindi gihugu, yuko ari kuzoca babashikiriza ico gihugu kibacire imanza ubutungane bukore. Ivyo rero twese turabinezererewe, kuko twaciye tuvuga nuko ibihugu byose byoza birakorana bigwanya iyo migwi aho bihanura bibe hose, ntihagire n'umwe azoronka agahengwe mu gihugu na kimwe. Twese rero ivyo twaravyumvikanye ko. Hanyuma uretse n'ivyo rero twarabonye murazi yuko ahari ubukene hama hari ingorane, nico gituma twaciye twiga n'ibijanye n'ingene ibihugu biriko birakorera hamwe mu bijanye n'iterambere. Aho rero twarashimye yuko hariho umugambi ukomeye cyane wo kubaka ibarabara ry'indarayi rizova Tanzania rigaca i Burundi rikagenda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Murumva ko ari umugambi w'ibihugu bitatu vyo muri aka karere. Hanyuma baranatubwira murazi ko hariho n'umugambi wo muyaga nkuba wa Rusumo urimo Tanzania, u Rwanda n'u Burundi. Hariho baratubwiye yuko hariho n'umugambi w'umuyaga nkuba hagati ya leta ya Congo, Repubulika ya Congo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ko bamaze kumvikana kuja hamwe bagacavuga bati abazokwifuza kujamwo nabo bajemwo. Igikomeye muri vyose rero kwari uko dutsimbataza ingene dukorera hamwe kugira ngo iterambere ryo mu karere rigende neza. Ikindi twaciye twiga ni ikijanye n'ingene abakenyezi n'ugwaruka nabo bagira uruhara mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano n'iterambere. Ivyo rero twaravyishimiye navyo, kuko ndetse abakenyezi bararose n'ijambo barashikiriza ivyo biyumvira, baranasaba yuko ibihugu vyo mu karere vyo korera kuvyo basavye vyokorwa mu gihugu. Hanyuma mu guheraheza iyo nama twategerezwa kwiga ibizokurikira, duca dusanga Uburundi barabwemereye yuko aribwo bwotunganya inama nk'iyo mu mwaka wa 2023. Rero ubu duca tuja ku kivi kugira ngo twitegure iyo nama, kuko murumva ko ari ibihugu bitari bike, dutegereza rero kuvyitegurira kuvyakira. Mugabo twe byatunezereje kubona bipfuza ko vyobera mu Burundi, kuko
nivyo vyerekana yuko ibihugu vyo mu karere vyizeye umutekano, vyizeye akaroro k'ivyo Uburundi buriko burakora. Rero hampande y'iyo nama nkuko twama tubigira turabonana n'abandi bakuru b'ibihugu tugahanahana ivyumviro ku buzima bw'ibihugu vyacu twese. Rero narose akaryo ko kuganira n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo kugira ngo duhanahane ivyumviro ku ngene ibihugu vyifashe, ndetse akaba yaboneyeho no guca asubira kwemeza yuko mu minsi zagiye kudutumira kuko ikiza ca coronavirus cyari cabujije ko tugira urugendo hariya muri Afrika y'Epfo, kiriko kiragabanuka ku buryo rero nkaho twavuze yuko nogenda kugira tubandanye dutsimbataza imigenderanire y'ico gihugu n'u Burundi. Abandi nabo twabonanye abo nyene bagize ivyo bihugu kuko byose abakuru b'ibihugu hari haje abashikindwi ku 12 ahandi haraza abashikiranganje ba mbere. Murumva ko tuba turose akanya ko guhanahana ivyiyumviro tubwirana ingene umwe wese mu gihugu ciwe yifashe. Twese rero tukaba twajeje inama mu munezero kuko nta gihugu cashihana n'ikindi. Barakengurutse cyane intambwe Ubuganda n'u Rwanda bageze ko mu mwumvikano kubona baruguru ujya mupaka wa Gatuna. Barakenguruka ibiganiro Uburundi n'u Rwanda biriko birakora kugira ngo amatati dufitaniye ahere. Mbere bakabace bashima kuko tuza dufise umugwi w'abahinga mu vy'ubutungane uzuri mu Rwanda ubunyene bariko barakorera hamwe kugira turabe ingene bamandi batembagaza ubutegetsi boza bagashikirizwa ubutungane mu Burundi. Murumva ivyo vyose vyarerekanye uko ibihugu bitanguye gushira hamwe. Hanyuma rero twarabonanye umwanya ukwiye n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo turabire hamwe ibiriko biba hagati y'imipaka dusangiye. Twese turabonera hamwe wa mugwi Rede Tabara uri kukorana n'ujya mugwi w'iterabwoba nyene wa ADF. Turabona yuko kubera babagwanije imwe bivuye inyuma hariya mu buraruko bwa Kivu na Zaituri yuko bafise umugambi wo kumanuka ngaha muri Kivu y'Epfo no muri intara ya Tanganyika ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero tumaze kubibona yuko bariho kuko murazi yuko hafashwe n'uwo twovuga ko ariwe yashizeho ujya mu ADF yarafashwe afatirwa ngaho ibuvira ariko ashaka kujabuka mu Burundi. Vyerekana yuko hariho umugambi boba bafise wuko boshiraho umugwi w'iterabwo bukomeye ngaha muri aka karere. Duca rero turumvikana yuko tuva hasi tugwanye twese tugwanirize hamwe. Muri uwo mwihwezo twagize twaciye tubona yuko ubigikenewe ko twese tuvyumva kumwe utegerezwa iyo migwi yose kuyigwanya kandi tukayirandurana n'imizi twese hamwe. Twaciye tuvuga yuko ubu inzego z'umutekano w'u Burundi n'inzego z'umutekano wa Congo baca baja hamwe bagire urwego rujejwe gutunganya neza ingene tuzogwanya uwo mugwi. Ubwo rwego rero ruce rutunganya igikorwa nyamukuru kigiye gukorwa. Rero ubu ico mwomenya nuko twarahejeje kuvyumvikana ubu abahinga nibo bagira baje hamwe dutangure kugwanya ijya migwi twivuye inyuma kugira ntagira bazosubira kutwononera bari Congo kuko mu Burundi rusanzwe dutekanye. Ejo rero twarakinogangije neza cyane ku buryo rero bagiye kuja ku kivi tugwanye iyo migwi ntizize guhungabanya mu Burundi.